Muteteri muteretakiya gahumbe muteteri muteretakiya gahumbe musagogo genda kubaze niwe rero wadutumiye Imana yamaye tukamenyana kugira ubone kure mu bisanzwe mu kirundi kizavuga ati humiriza kugira ubone kure no kuvuga ucobonesha amaso y'umutima ucobonesha igomba kuja apana we kuko ubona nk'abajya baba nk'imbere yawe nk'aba rero twebwe twarafashe ya mbere aho twari turi n'ivyo twari mu muhanga turarabashimira kuko twarakuye experience mugabo twebwe aho twagomba kugera aho twagomba gushika ntitwashobora kuhashika donc mwavuye mu mugwi umuhanga bajya ba membre fondateur wabonye jewe witwa Thierry witwa Emmanuel witwa Kiwi bajya bose bari muri club umuhanga mugabo icatumye tuvayo kabiri nitabira gute Ongandira niwe nkandira shengero riri imbere mwebwe mwicaya na mwebwe mukamera n'abatwumviriza Imana ibaha umugisha ndakwemereye wakoze kudutumira kandi nk'intahemuka no hanyuma urabikora tuzokwitabaga mwoca mwumva hari naho muza kuyabatohoza bakaca mwumva ababitubari mugabo reka nteri inkuru tugiye gutamba kabisa twese twabitoye turatamba muyebe hajya hejeje tamba piste ya kabiri tuti dutabare muduha gavana turawere we ko n'abantu ntibararonka ngo ni uza kuza ngaha. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère ko meze neza, mugowe neza, mushimana nko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro. Nkuko vyama sinigera mba ndi ngaha jenyene mba ndikumwe n'abashitsi mba natewe iteka ryo kwakira abantu. Uno musi wo turi kumwe ejo tushobora ko turi kumwe n'abandi abo nakiriye rero uno musi ni ryambere baje muri studio zacu. Ndamaze gukorana n'abantu benshi bo mu ma club culturel menshi atandukanye kandi narabemereye ko nzobagendura mpaka bose nkabamara ngaha bakorera ngaha mu gihugu cacu. Uno musi rero ndi kumwe nabo n'abanyakaranga ndagomba ndabaha ikaze bidondore batubwira baribo ego amatuganire. Murakoze cyane kuduha ikaze muri BI. Jewe nitwa Elise Francis Ngendakumana hanyuma nkaba ndi mu ishirahamwe ndangakaranga bita Intahemuka hanyuma nkaba ndi membre fondateur hanyuma nkaba ntatamba cyane ndabizi buke mugabo ico shoboye kuvyina. Okay. Urakoze cyane mwamwumvise ari mu ba membre fondateur bo mu Ntahemuka. Okay. Tumuha ikaze umwigeme wacu. Murakoze cyane kumpa ikaze. Nitwa Christabella Kaneza nkaba ndi umuvyinnyi muri club culturel Ntahemuka nkaba ari je sanzwe ndongoye ubuhinga mu mvyino mu bavyinnyi. Mwumvise ndi kumwe n'abategetsi gusa hano. Aha nizanye n'abategetsi gusa romance n'ibintu bisanzwe. Ego uko nibaza ko mwashoboye kubibona mu ndwi heze barahimbaje isabukuru y'imyaka 10 ego bamaze batanguye iyi club yabo donc ishira hamwe yabo nkuko yabivuze itanguye. Nashaka rero mbaze umumambre fondateur byaratanguye nk'abatoba baravyumvise cyangwa abatoba barabibonye Intahemuka zavutse ryari byavuye byagenze gute? Murakoze novuga ko mubajije ikibazo ciza ikibazo kumbure atari bake baba barindiriye cyane babona tuvyina tuberewe turyohewe. Ubundi naho twahimbaje isabukuru y'imyaka 10 nkuko mwahashitse mukabibona tumaze imyaka hafi 11 twatanguye itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mu 2013 novuga le 10 mars 2013. Kwa kinene mwahimbaje isabukuru uyu mwaka? No munsi mukuru twari turindiriye gose turindiranye igishika w'imyaka 10 kugira tubuhimbaze mugabo kubera twariko turakora ibindi biteramo turakora kumbure ama clip audiovisuel ntivyakunda ko dushobora gushaka urya rubanza mugabo twari twaruteguye ko turukora inyuma y'imyaka 10 hanyuma kandi ntitwashobora kurindira imyaka 11 kuko twari haye ico no kwita mu Gifaransa ngo décennie imyaka 10 twagejeje he hanyuma mu myaka yindi 10
tuzoba turiko dukora iki tuzoba dutangura umva iyo duhimbaza imyaka 11 twaba duhejeje kuja kubiri n'ivyo twari twiyumviriye naho rero twashimye kuca twihoza imyaka 11 mugabo ubundi tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mu kwezi huza imyaka 11 mbere dusigaje ukwezi n'umunsi si 13 sigaje ukwezi mboneyeho n'akaryo kumbure ku naho nabivuze mu ntango kukwifuriza abarindiriye ko kwezi kwa anniversaire y'imyaka 11 bakwiyumvirira mu guhimbaza Saint Valentin nk'abakundana ntisawa bizoduhimbaza twebwe nk'ubunye urumva deja mu mwaka uheze bon mu rindwi heze twariko duhimbaza imyaka 10 mu mezi abiri rero murasura mu kwezi kumwe murasura kudutumira musure muduha ibirori byo guhimbaza mu myaka 11 so naco reka twariko nivyo subira byari biryoshe kandi biryoshe hajya barabitegura hari igihe rero ubifatira umwanya nukuri twava tugera tuvuze ngo le 10 mars ngo tuzosubira kubakoranya kujya oya ko tuguvu ntatwo dufise mugabo turiyumvira ko tuzobatumira kuko ku mwaka turagira anniversaire. Okay, ahanye ikintu kimwe ntavuze muri ibi umuntu atashobora kumenya. Francis niwe muntu twabonye yavyinye kuri mariage yiwe. Kuri mariage yiwe abandi bicara bakabavyinira naho baba arabavyinyi we yashize mu gahogo atereramwe avyinira umupfasoni wiwe n'abashitsi bose arabaha show. Ubu rero twe dukeneye show ndi kumwe na Dominical ndi kumwe na Francis yashoboye kuvyina uno musi nkeneye show ngaha muri studio. Urumva kugira ngo n'abariko batwumviriza bavyumve nivyo kajya kavyino kara cha gifaransa cy'ubu ni guhitinga nico karatendinze. Okay. Sinzi kuvuga guhitinga nyene guhitinga muri mu cyongereza muri mu gifaransa mugabo karahitinze kuko nakavyinye daboro ndabizi hama ndakavyinye umfasoni wanje mwiza cyane wala kari ku munsi mwiza siritusa wala siritusa gore mwiza ako kanyuma niko kayeza hama rero nibitero byaza biraza kwe munezero kari none twumve katoya nkoje muteretakiya gahumbe muteretakiya gahumbe musagogo ndakubaze niwe rero wadutumiye Imana yamaye tukamenyana aho hambere aho hahise kera nkiritera nkarisama narabyina zigatinyana ndagusabye ushimira ibyo bwana ibintu byo kwembanda je nari nitete kakandi kujya munsi mugabo karakanyene muteteri karimwo karakonyene gusa urumva byajana n'ivyo umupfasoni wawe ndabyemera. Voilà. Twariko turavuga rero ko ingene mwatanguye byatanguye donc uri mu membre fondateur urashaka kutubwira mu majambo make ingene iciyumviro caje cyo gutangura ishira hamwe Intahemuka ingene mwahisemo kwitwa Intahemuka aho mwatanguriye muri banga ego wakoze cyane urumva ubundi kugira mu gutangure usaba kwitanga usaba abawitangira usaba babona ivyo kugira ubone kure mu bisanzwe mu kirundi kizavuga ati humiriza kugira ubone kure no kuvuga ucobonesha amaso y'umutima ucobonesha igomba kuja apana ho kuko ubona nk'abajya nk'imbere yawe rero twebwe twarafashe ya mbere aho twari turi n'ivyo twari mu muhanga turanabashimira kuko twarakuye experience mugabo twebwe aho twagomba kugera aho twagomba gushika ntitwashobora kuhashika. Donc mwavuye mu mugwi umuhanga bajya ba membre fondateur wabonye jewe witwa Thierry witwa Emmanuel witwa Kiwi bajya bose bari muri club umuhanga mugabo icatumye tuvayo nuko kumbure twebwe uko twabishaka twebwe nk'abavyina twebwe nk'abafisi nguvu z'ico gihe twari twiga muri kaminuza bamwe twarabona hajya wabona twagomba gushika hajya wadusanze inyuma y'imyaka 10 mugabo tutanze ko tuvyimvira ntibigende kuri ritime dushaka hama ntitwasezeye kuko ngira ntibari ko turekura twafashe ingingo y'ukugenda gutanguza umugwi hanyuma mwarirobe oya cyo kiraremereye okay basi ntitwavyumvise kumwe cyatuza kubandaniza handi ntitwirobeye ntitwavyumvise kumwe gusa cyadushima kuza kubandaniza handi hanyuma dushitse kumbura aho twari twavuganye ko tubandaniriza twaragize ingorane kuko twari abantu sans experience niko bavyita
sans experience ni ukuvuga iyo sose mvuga ko ari uburongozi kuko twakorera mu ijwi ry'uwundi mugabo niko bavuga. Twashobora kumenya mbega none uburongozi tubuherehe tubushikanehe dushira imbere iki muga twari dufise courage yo kubaza tukaraba nk'abantu dukora bimwe basucceedinze tukavuga ati okay uyu muntu yarabishoboye ku mezi abiri cyangwa umwaka maze reka tumubaze tukatubwira tukamwicarika tukamugurira agacupa tukaja tumubaza kugira twaravuga ngo tubwire cyangwa ngo byabere oya kame twaragira ati twicare dusangire gato nikatugwa nabi à l'époque twari dufise inguvu zo kuyumvira no kwicarana n'abandi rero twarashoboye kumbure gushiraho izina bwa mbere izina ko twarumva ko twashinga club mugabo tugetse kwizina be izina tugite gute twara tukubaza wewe mbega wowe nk'uwo ko twashinga club ndi bukuka wowe uyise gute umwaka avuga ati je nk'ubu ndayise abagwana jaka iryo zina ndagibuka ati Francis wowe gute kuko ico gihe nta mutware twari bwaro nk'umutware wese yarakondra ibiwa yaratanga uko avyumva ntijewe hariho iyo nari ndimwo nari Intahemana reka disi Intahemana hariyo twari dufise ugatumba navuga ati basi tubandanye ni kabazo ubundi ati wowe gasha wowe koce sinzi yamani mazina twapropose mugabo aca mumwe atubwira ati yitwa Kiwi twamuhaye n'agashimwe mwana bibonye ati tuyite Intahemuka ryo zina ricarira dukora cyatumaze none tuyite Intahemuka kubera ati Intahemuka ukaranga ati kuko ivyo dukora byose nukugomba kugwanira kwa karanga igihugu kadaherengetera ati rero ukareka kagaherengetera ukareka kagenda kabona abahemutse ati ujya nawe yiyemeje kugwanira uravyumva ko kandi ako kanyuma rero tutiwe mutama wowe udusumbye imyaka ukadusumbye ubwirabure uri umugabo turakwemeye turafata ati okay voilà biba birakunda haca kurikira igira kabiri ikibanza cyaho dukorera cyatugena mu Ngagara turasaba baratwemerera batwemereye tuti ndongozi zitwara abamambe fondateur rero cyafati ya mbere je ndakunda gutwara gose mugazi ndigituma niwe witoje canke barakuye oya ico kintu twatora wapfuye kuvuga uti jewe ndabyo oya barabonye ko ndabasumbya ufete baranyemeye nuno muhira numundi chefu madame ni vice bana ba kandi abanywanyi abana bacu n'abanywanyi mudora tubyira kabisa bikaryoha mwaramubyera no muhira no madame ari mu muzane madame wumve gena byo nko mwari twari kuba turiko turakora nkejo twoca dukora n'ikiganiro ca Sefa bace ikiganiro Sefa la familiale de Monsieur Francis voilà ya nyene urumva tuzogaruka kuyikurikira ejo c'est trop tard merci okay urumva rero tuca turaronka indongozi tuca turavuga toki uhageze kurondera abanywanyi tuca dusubira hamwe mu Muhanga hari abantu tutashira mu byimviro by'imbere kubatwara aba mugire kubavamwo mugire no kubatwara oya hari ibigaba twari tuzi kubera bitemera peut-être ingene twari ko turakora bigasiba kandi bifise amatara je nivyo twageye kuzatamura muhira tuti vayo bya bindi twatoye ingene bizogenda baraza musi wa mbere ndawibuka twatoze turi 17 wa mbere wa kabiri twari 36 twari vraiment twari 36 wa gatatu twari 54 dimanche agira gatatu umva vyakiye birakurikirana mo benshi ama munywanyi baragwira torenga ijana cyatugira ingorane rero kungere baza baraza hatangwe club shasha irimwe abantu bari cool bavyina neza baryoshe kuraba bafise utuguvu bakundana bere na club heze turagira ibintu vya BYB ibintu vya BYB ni bring your own bottle and we share the same pub okay yeah urumva uzana gacupa kiwawe nanje nkizanira n'uyu yakizari tukaduce twicara tugasoma kukiyago utaronse turavyiga muri komite tukaguha mugabo buri gito narabishize akabataroza nawe ni barumwana barungize uyu mwana naza muri BYB oya iyo ningiye abakuze kiratse ko barata okay wala twako turacishamwo bamba bari hama tuca tumaze kugwira abantu baca baza tukaza tuyingorane azi gutamba maka uwazi gutamba ihuruma uwazi gutamba amayayi uwazi gutamba umutsibo uwazi gutamba muhanga ujazi gutamba igihango ujazi gutamba simba gatore kaza wumva rero yo byinira ntaje ntambe kwa tutagomba kumutakaza tukaja tuvyina urumva twaravyina
tukaroha bya bintu byo kubyina kuva muri Genèse gushika muri Nouveau Testament tukabyina tukataha twarushe twari kwibanga rikomeye ure turaruhuka abari ba domizikare bari ko babyina je nkunje nduhuka nkasigaza utuguvu tuguza kuganira mbaza ibikorwa aho bigeze urumva ko nduhuka wala reka kugira ngo dushobore kuganira na domizikare nawe ashobore kutubwira we nawe woba winjiye muri club ryari je muri club ndayimazemwo imyaka 6 imyaka 6 Niki kitagutumye uhitamo kuja mu Ntahemuka mu bandi wari usanzwe kuba donc byagenze gute kugira ngo hari ama club menshi atandukanye mugabo nka wowe niki kitakumotivye kugira ngo uje mu Ntahemuka nanje nkunda ivy'akaranga kuva kera gusa nari muto cyane mugabo nkakunda byo kubyina rero yandi ma club hari ukuntu hariyo nari naragiyemo mugabo agaca banyobrija kuja mu batamba rero gutamba sivyi wanje umva singabirano yiwanje totazi gutambuka baja mu bintu mugabo Ntahemuka ikiza caho uricagurira kugira wewe uje mu kintu uyimvamwo umva ushoboye ugikore ugikunze atari uko aribo bagutegetse rero harimwo umuonkle wanje akwa yarasanze azi ko ndabikunda mu manza zo muri famille yarafata koti imwe nanje nkafata iyindi ata club nimwe ndimwo wabikuye ngiye mu rubanza nasaga telefone bwa telefone butoya hari kera kaco kamera nakarimo nakate memoire nkacafata amaji shitse muhira nava kwikaye nja muri repetition hanyuma rero ko yarasanzwe abizi niko kucambwira nariko ndaheza secondaire nyene umwanya utangiye kuboneka niko kucambwira ati uraza ndakujana muri club yitwe Ntahemuka asanzwe ndimwo niko kujayo Branche yihe wari muri nagiye muri Branche Mutanga Sud n'ubu niyo ndimwo okay urumva ni vyiza cane gose none kuba nkuko nyene wari uri kurabivuga ama club menshi aratandukanye twarabonye iwanyu mufise vibe irenze mufise donc muravyina ukamenga nyene nkanyoye ibintu nibiba biri ibintu bisanzwe ubwira uko numuzina mumenga nyene mwahaza akantu nyene ni kubera iyo BYB biba byagenze gute oya murumva ico bivako urabona haya twebwe tugira ico bita mu Gifaransa competition hagati yacu mugabo iyo nyene niyo dukomeza iyo tugiye ku musozi twebwe ubwacu tutangura kwikomeza urumva nk'ubu wavyinye nkaba nzi ko ari je shikirwa camera ma hormone ayandi nkumva aho shikirirwa atakavuga ibintu byanje yavuze ibintu byanje none gacati yavuze iby'iwanyu none je cyangirije none ko byose je nanje cyangirije ibi nibigere wabonye kumbure ndabona turi bamwe tubyina imbyino zimwe mugabo ubwenge bwacu aho buri hariho utuntu umuntu yironderera akatwigisha abandi kugira ngo tuzomubere uti do travail niyashika muri ntuze nibigere wabonye abambere wampinga nibo babitoye ntibabibonye no nabona byose bimeze neza hajya rero twe tubiraba tubizi hagati bajya abantu barabishoboye bajya bakurikira acabaza Natasha dukore nk'impfuvyi turamba yuba yego urumva bibari intuzenye none bisaba kuba uri mu ma dufate nk'ubu unye iyo uri muri bavyita gute uri muri mu muziki urakompoza harimo gukompoza mukagenda muragira bishasha turabizeye ko harimo donc uruvyino rugo ngaha rushobora kuba rwahajya mukaza muremvantiramwo ibitero sinzi ngene ndazakoresha amaterme arananira ngene bikabarire mugabo mbaza ibanga nkamwe nkawewe urashobora uramaze kwandika nk'indirimbo ukavuga uti ndanditse indirimbo ndayitange muri club hanyuma nitorere bigende gute yego sanze ndanayifise iwanje ni komporeje ni kuvuga maze kuyikompoza nkabona ko je ubwiwanje ndayihejeje ndayijana muri club hariho urwego rw'abakoca babita abakoca bayigenzura bakaraba ko idasangiye umudiho n'iyindi yo bizwi yo mu yindi club canke ugasanga amajambo menshi ari nko mu yindi club bakagukosora bakakwereka ikosa aho riri bayita commission de censure voilà ukagenda dushobora kurekura wigende ifise melody yivya handi yitijana imbyino zacu zikomereye barayiguha bakakwereka ntugirane ntimushobora kwemera ko ayizana mu gihe isangiye melody yo yavuye twe tuca twisansira tukavuga tuti cabayivira naho wayizanye haraka melody
gasa niyo nko muri no kuvuga bisaba ko muza murumviriza indirimbo zo mu yandi ma club yose mwa muri Nyinshi okumo ya bishasha mwa muzizi zose ubundi ama club yagiye arakomera nta myaka kumbure 15 canke 20 ihari imbyino z'ico gihe deja iyo myaka 10 tumaze nizo twakoresha urumva ntuvuga ngo waruyobewe kandi n'urusohotse ruryoshe cha tugwiga mwese kandi murashobora kuja nko gukora urubanza mugakoresha indirimbo ntakiratubuza ni nkuko nizi wacu bene gihugu bazikoresha ni naco gituma nizo zindi usanga tuzimenye kuko urumva uragumva ukarukunda ugasanga rwajanye n'urubanza ugiyemwo iyo ushitse rero uragwifashisha niyo mpamvu hagize uwundi agwihenda ko uba wabyumvise kuva kara akitangura kubibabwira kandi turafitaniye ubucuti tu nayo muyandi maklebe nta uraza kutubuza ati ntimumvugire ibintu byanje twariko turavuga ngarutse kwa Francis yatubwiye yaratambuka ko mwaratanguye muri 16 muraduga gushika kwijana ubu unye twabonye muri abantu president wanyu twarakoranye interview nawe n'abandi bo mu yandi ma radio baramubaza batubwiye ko murenga 1,000 yego kugira rero mushike kuri iyo ntambwe yo gushika hiyo hose byabafasha umwanya ngana gute byagenze gute mwakoresheje izihe nguvu urumva ikintu ca mbere twakoresheje imana iyo nkuru ko yaduhaye ubwenge bwo kugera abo bantu urumva uko bimeze abantu urumva ni benshi tugitangura umugwi abantu bagiye barakura kandi hagiye bakuze club uko itera ikura niko itera irondera gusambuka ubibonera ubibonera mu bibazo bakubaza ariyo nk'umuntu aza akigira kuvyina iwanyu akahakomerera akaca yumva inguvu zo kugira ibyo mwagize iyo rero ubwo bwenge utaramenya kumenya ngo ujere izo nguvu iyo club ikisambuka twebwe rero twaciye dufata abantu bageze kuri iyo etape bahiye nka Erika ashobora kuandika nk'indirimbo nka Bera nka Christabel uyu muganga yataragera kuvayo kamera uzi impamvu kumama wanga muzikare kano kanya yo cagenda yakamera urumva nk'abantu bafise noneho umva ko afise inguvu nk'abantu bafise inguvu nk'izo ego urumva bararyoshe no guhamagara ati ngo hara tugira ivyo wacu ngo twe tuguvu baba dufise hanyuma hanini barabonamwo ngo entere niko twahora tubibona muga ntazi nimwo uretse kugira abantu hanyuma ibyo ukunda ukaronka aho bikorera iyo niyo nyungu bwa mbere hanyuma rero jewe ico gihe nibuka nari president mfashanije ni narayibonye mu mugwi n'abamambre fondateur twaciye dushinga ingingo yo gushinga amashami ngatumaza siyashinga ibujumbura kugira bitworohere kuyakurikirana hama twaca dutora bajya abantu tubona bamaze kujana âge de maturité mu bijanye no kuvyina mu bijanye na gestion mu bijanye wabahama banguka no kweshoboye tugenda rero mukore ku izina ry'Intahemuka hama mugire autonomie de gestion nitwabakenera tuzoheza tubabwira ibikorwa bihari kugira ngo dushobore gukora iki mu bisotera imbere club cha tugira ishami ku Mutanga Sud tugira ishami mu Kinanira nabo baragira abamambre fondateur nka kujya kwacu barabafise mugabo n'abamambre fondateur barungiswe na twebwe kandi biraduhimbara kungene babikoze urabona amashami yahageze hanyuma baruguru rero baragira dezeko bakumva ati ari club ibujumbura ndabona ikunda amashami iryoherwa no kumva abantu bari benshi bakaca bati dutabare ati dutabare hano abantu bazi gutamba bakaza ku kirimba cacu ati dutabare mu twiti Intahemuka muri siege mu Ngagara ati dutabare mutuvyare mu twiti Intahemuka ibyo gutamba n'ibindi byose turavyemeye ibyo muzozusaba mugabo kazina mu kaduhe twatumara iminsi dusansira ibikorwa byabo karaba imyitwarire hanyuma tukabona ko babikwiriye abo rero nabo ku mpanda abo barose izina ryacu muri ubwo buryo yego hanyuma abarikoreye nabo ku mpanda baradusabye ko tubugurura mu Rumonge n'Igitega abo kabisa twaragiye kubugura ko twarahabona ama opportunité y'abajene benshi bashobora kuba bodufasha ko izina ryacu ribandanya rimenyekana mu buryo bwiza kugira ngo rero mushobore guhitamo mu Ngagara ho mwambwiye yuko ariho mwatoye kugira muhitemo gukorera ku Mutanga mu Kinanira naho handi ariho muja gushinga amashami mwaravyiki kubera yuko hari ayandi ma quartier hariho Jabe hariho Nyakabiga hariho Bwiza hariho Kanyosha hariho kweriki mwaravye ayo ma quartier akaba ariyo mushingamwo ama branche ya ni kibazo ciza twaravye terre vierge
tukuvuga twaraba ahantu hari abantu hatagira amakrebe kubera nk'ubu ugiye mu Ijabe hari amakrebe mashika kuri 3 imisambi zo nibuka hanyuma abatamvyi baho barakora imese neza kuvuga hari abatamvyi bamenyereye kubaho bibako kuvuga bakitwara gutamba nabuje bari bafise baca bitwara gutamba urumva waba gutaba abantu sari bavyita mbega ngo batware ingabo zitagira umutware none nta batware baratamba mu yandi makrebe mugabo bari bafise ako gatima kuko bimenya bakaca baza kubikoresha ku nyungu zabo turavuga tutaha tuhashize club twohava dusanga turagwa muri nuze tugenda gusika club yacu tugasanga vraiment itanguye kuko twavuga tuti iyo ukora ibyo biti bimeze ndukaza gukora uko ukora kuri entere zawe twaguhoreramwo ibintu byinshi twarakwanga bose twakwanga mu buryo bw'ikirundi dufate yuko umuntu none gukora ikimercenere n'amakosa uraronse ikiraka peut-être muri club ntimushobora kucakira kubera n'amahera makeya cane gose ugaca witana abantu 3 canke bangahe mukagenda gukora iswe n'amakosa canke kubera ikara amakosa ka Kristo n'amakosa kubera ko mu bisanzwe kugira umenye gutamba kwanza uravyiga barabikwigisha kandi uvyigishwa na club niyo haba hariho ubigisha ni kuvuga rero uciye ufata bwa bumenyi baguhaye ari izo nguvu ziri muri club ishingiyeko kuko nifwa turose ikiraka club iraganya ku ikintu kandi nawe ukakiganya kuko zigato ni muja gutambisha hajya mukorera n'amahera bisaba rero urumva usanze w'intahemuka ugaca ugenda kwikorera ivyo wawe ugacishira ku mufuko aba wahemutse ubuzima bwa club mu bisanzwe ntibuhagaze kuko tubyina gusa ntibuhagaze burahagaze no kuronka kumbure ico no kwita tujya dufaranga dukeyi twugura iteni tukugura kumbure izindi materiel zishobora gufasha kuzimesura aho muzibika kumbure kurabana hagati yanyu utu dufaranga rero tutukura muri bajya baduhamagara kuduha akadeplacement tugacakuza kora nta mahera baduha aya twarahwereye eka kumba ariko abantu mutanga ibiraka n'ukuntu babyina bakitanga na vibe baba bafise mutanga amafaranga ibintu bicabero biratubabaza ibintu bigoye kwe ariko muba mwabyinnye muba mwaryoheje ibirori ariko namwe ngira bipana none mubatse make urumva baca babaha make nyene urumva amahera twaka no kuri ntitwavuga ngo tubaka amahera kubera urumva sinzi ngira ngo bizohava bitora umurongo twebwe ni nk'udufrais de déplacement kumbure n'utwukumesuza zuteni tushobora kugira utwo ducaguce ko tukashobora kumesa kugura utundi duteni dusa neza nubwo buzima rero iyo ugiye gutambika imbere senere utwo dukeyi ntutuzani iwacu kandi aritwe twakugize ukuri urumva biraremeye ubikoze nabi gose naraganiriye n'umwe mu tumaze kuganira aratubwira yuko ati ibintu byo kubera iki ibintu by'akaranga mutabivyaza umusaruro dimwa kubera iki akaranga katotunga umuntu nka kujya kw'abandi bantu niba ari umunyamuziki niba ari umuntu agize ubu bariko baragerageza kwiyumvira ko botungwa navyo umuziki ugatunga umuntu ko ari impano ko ari talenta yavuze ati ibaze kuba ufise talenta Imana yaguhaye hanyuma ugashuja kuyizika ngo nase yuko ihomba ati burya nisha kintu Imana ntizokitubaza mwebwe na nivyo dutunga ntivyari bwagere kuzodutunga aho hambere hahise kubera vyari bigoye uravye ni kunge abantu babifata bo nyene abo gufashije ko bigutunga babifata kutariko kuko twarigeze kuza gutamba hantu kandi turabitora neza turatamba no havuga canke nkavuga itariki mwoca mwumva hari naho muza kugira batohoza bakaca mwumva ababitobari mugabo reka nteri inkuru tugiye gutamba kabisa twese twabitoye turatamba muyebe hajya hejeje tamba piste ya kabiri tuti dutabare muduhagavana turawere we ko n'abantu ntibararonka ngo wowe ngo niuza kuza ngaha waje gucamanye urumva umuntu akubwira ngo n'abantu ntibararonka uwo muntu niwe guteza imbere gutegana wewe deja nturi umuntu
urumva yamaze gushira mu bantu batari mu bantu. Urumva bisigura yuko mu manza hariho n'igihe muja mu rubanza umuntu umukinyi akarinda aba yataronse cyane atanose oya turacigurira turacigurira utaronse mu rubanza si ngombwa ngo baguhe uracigurira kubwo iyo kiritire turayifise turavuze kumenya kwibako nimba uduhaye sawa utwimye ntitugira turamurira imisa kuko twemeye kuza twemeye kuza ntitwa tuje kugisha uduha amafana oya kuko no mu byo tuvugana by'amafana n'ibirimo mugo duhaye turakenguruka haya tugera turagusengera ati usubiza aho wakuye Imana iguhezagire mugabo twimye hitukuvuma reka kuvuga mugabo muca mwihorera no gusengana bya bindi by'Imana iguhezagire no oya baca bahurira muri bimwe tuvuga mu isengero ati Imana uhezagire abantu bose mugabo yamwe kuvuga ngo tugomba tuvuga medu gushimire waduhaye fana oya twoba dushaye tuba tubesha cyane aho ni sawa mugabo none nari mbajije ikibazo gisanzwe noneho kuki kugira ngo basi kugira ngo ivyo bintu bishobore kuko urumva batabaho munaruha muravyitangira ni kintu mukora kuko urumva umuntu akigiyemo kandi ni Imana yabahaye kugira ngo none mushobore kwivyaza umusaruro namwe ishobore kuga hazogere igihe urumva mwebwe nkuko uri mu membre fondateur hazogera abandi bana bazovuga kuko un jour urabona ko ibintu turiko turagenda ngo bose bavuga ngo ni vyunguka sivyo ego même si arakaranga nabo hazogera abana bariko baravuka ubu bakure bavuga bati natwe dukeneye ivyunguka kugira ngo rero mucire inzira abo bana bariko baraza mu minsi za petite ntimuzobigeko ivyo onye mugabo mukavuga muti turiko turakora tuzobijyako tweko ego bazi urumva nikijya wahereyeko ni no kukuja hamwe wavuze kijya kintu cy'ama federation yuko ravuga twebwe ubwacu hajya mwishira hamwe iwacu twahora dufise amashami mugabo mu byo twashize imbere vuba cyane kebe zoba ari imwe nubundi ntiyari Intahemuka gusa mugabo mugifise amashami ikagira aba president benshi ubu rero amashami muragira mucangagura oya ubu hatse umu president umwe wa association ubu hari aba president benshi nivyo hari uwa mukuru wa bose muga twabaye turavyifashisha ubundi amategeko nabirekura hazo umu president umwe hanyuma hace haba abaserukira amashami aba representant niko no vyita kare bahora baraba president baraba president nyene hanyuma nta kigiga rusange twahora dufise uhazo bari kigiga rusange urumva tuzotangura tugire federation yiwacu akoraze urumva ko arakibujumbura wala hanyuma tumaze kuba umwe hariho ibiriko birakogwa biriko biravugwa hirya no hino nato Dukako nibaza ko zoronka akajyo kuja mu manama ya nayariya na ministere dukukira yo nyene irifuza ko twogira federation ntakujya kwa bandi bafise imipira y'aba basket ma football n'ibindi muri ico gihe ngire twagira federation mu byo tuzosaba bizotubera inyungu kuri twese ubu ndi batora dufate nk'umugumwe ngaha ati userukiye igihugu federation kabirimwo nk'imigwi 5 tuzovuga tuti no nimba ari federation ntimushobora gutora umugumwe ngo userukira igihugu injuro 5 na hari abandi batarashikirwa ko mweme twagira federation nuko natwe tubenefisia ko kuri iyo ntuze donc bazo niba umwaka batoye uyu uwindi mwaka bazotora ujya ariko nivyo turiko turasaba sinzi nuko mugabo mu byo twiyumvira nk'Intahemuka turiyumvira kuzogwanira ico kintu yego turimve kuzogwanira ico kintu hanyuma kandi turiko turarondera kumbure n'ukungene muri aya mategeko turiko turahindura dushiramwe ama projet kuko ama association sambiri creative arashobora gukora ama projet mu gihe mwabidefinije neza mu mastati arejisa ama association nk'ubu urashobora gushiramo nka projet aho ushobora kuza kwigisha par exemple nk'amayasha nk'umuyebe de minorité none abugiye kubigisha uramonta projet kavuga uti nugu turikeka rero turikegogweke turabufise ico kibazo tubaza mugani turakirongera sritire ico gituma ndakivuga ndakikurako turaronka ingene bimeze mugabo natwe turimvira ko ivyo dukora byo dutunga mu mugo w'Intahemuka mugitwe n'abavyinnyi murafise n'abatamvyi ariko n'abatimbo nabonyemo kubera ikata abatimbo barimo canke twobo abahari ntitwababonye abatimbo barahari kandi babayeho guhera kera mugabo abatimbo n'abatamvyi kugira ngo babane biragoye ko byose bigira ku rugero rumwe no kuvuga kugira ugire baje abantu babonye batamba kujya washize inguvu mu batimbo no mu batamvyi bijya ntavyo woronka kuko abatimbo baragoye gutunga urumva bakoresha inguvu nyinshi icyo cyambere bakoresha inguvu nyinshi gose icya kabiri baje gukoresha inguvu nyinshi
ntugire ngo ni benshi kurya twe tuba dutamba nka kurya ni ukuvuga ama protein y'abatimbo arakunda kuboneka rero wowe utayironse muri kebi wawe ntushobora kumuzirikiraho donc ati urumva we nk'ubu urazi urafise tara y'umuntu avuza inkiranya neza bavuta ngo bakinisha inkiranya neza wowe nta kiraka cy'ingoma ufise kandi warabujije ko bakora cya kimeze nakubwira biragoye ko kebe ngenzi yawe yarose kiraka cy'ingoma ireka kumujana baragoye rero kugira ngo usucceedinge mu vy'ingoma bisaba ko umanze ugashira focus ku ngoma akaba ariyo club umutima club uhagararako donc mugafokasinga cyane ku kintu cerekeranye n'ingoma hanyuma bajya batambye baca baza biregister kuri mwebwe mwagize ingoma ivyo bibona mu magaba ivyo biriyo ahandi bigomba gusa nibigira inguvu bikagenda ku rugero rungana ni mu ntatana no mu bagumya banga baragerageza kabisa ukabona ko batimbo baho mugana abanyesi nibaza ko bacunga bagabashobora jewe de vraiment ntibamvunye umutima mugabo baragoye gutunga kugira rero wiyorohereze narigeze kubagira hama n'ikigabiro oya nibabivuyemo n'ubu bari hajya muri club mugabo kandi kiraka cy'ingoma tukirose turagikora ikivi cy'ingoma yego mugabo iyo kitabonetse urumva baratekereza kandi hari igihe no kugenda bagenda turaba hasi ucubireka nyine oya urababwira uti ngo hano wewe kumenga nabonye usimba nka wewe hariya kuri Jardin de Publique wewe kumenga tinaye ndahaciye ati si jewe uti nacu urumva kubera urubanza ntarinda rimwo ntibindaba mugabo hari igihe uba wababonye ofete ariko kandi natwe turifuza ko twogira izo ngoma nkuko twazihorana hama ikigabiro kikaba kumwe nabajya urabona ngene vyojyo okay Krista nk'ubu uri kuriyumvira kuragerageza ukaraba ubonye abantu akaranga aho turi uno munsi nk'umuvyinyi nk'umuntu aserukira abavyinyi haba mu yindi migwi naho no amashira hamwe yandi canke yiwanyu uko vyaba bitandukanye ubona bimeze nkuko vyari bimeze kera niba bimeze nkuko vyari bimeze kera donc niki kico hinduka kugira ngo bije ku rundi rwego rwo hejuru niba bitameze nkavyo naho hahindutse iki byankirahe kugira ngo bigumane donc bigumane akanovera nkako vyari bifise kera ko ndiko ndavuga inye ndiko ndavuga kera twarumva abantu ba ruguru donc no kuvuga ugiye ruguru wumva imvyino gusa mu manza zose wasanga tuzizi indirimbo nkuko bamenya indirimbo za profane mugabo ubonye ntitwizumva jewe sinzi ko mukina zisohora kuko ntazombona cane kubera iki bigenda gute kugira ntituzimenye cyane indirimbo zirasohoka gusa ahubwo bivanye n'ukuntu ibintu by'imiziki biriko biratera imbere cyane abaririmbyi babaye benshi amaklobe y'akaranga menshi abavyinnyi babaye benshi amaklobe y'akaranga aba menshi ni kuvuga indirimbo ziza ku bwinshi cyane kare nka kera je ndibuka yuko nizo ndirimbo nakubwira ko namenya cyane yari amaklobe tuzi kera gira amahoro umuhanga lakozwazo mbega yitwa club lakozwazo zari yizo mbwa higa baravyina cyane ugasanga indirimbo presque zose muraziga mudeyo voilà ni kuvuga ko yari amaklobe make cyane ahubwo ni kuvuga rero n'indirimbo no mu manza waza gusanga ari donc presque ari izo ndirimbo gusa uguma wumva mu maradiyo bavuze indirimbo z'akaranga tumvise gira amahoro asanga ari umuhanga higa ko nyene ni kuvuga ko rero mugabo uko iminsi ziraza niko club ziba nyinshi z'akaranga rero uza gusanga hariho zitarashika ku yindi ntuze cane hariho n'iziri hagati na hagati hariho n'izindi ziri hejuru cane uza gusanga zatwibagije ya migwi myinshi twari tuzi kera ni kuvuga rero plus ama club aba menshi plus n'abantu tutanabirimwo nk'umuntu asanzwe yumviriza ku radio yumva byinshi ngira peut-être bikamucanga mugabo urumva tutoca dutorize turyohe nuko nyene n'ubundi niko bica bigenda n'ubundi nyene nuko nyene ugavuga ati club par exemple nk'Intahemuka ati ndayizi narumvise indirimbo yayo narayikunze niyo uza gusanga iguma twe none duca turusha abandi
twebwe tuzishikanira kure kuko turi benshi Voilà. dukora nk'impfuvyi. Okay, nivyo nyene nagira nce ndababaze. Kubera iki mutokoresha strategy? Kubera iki urabona ubunye wari kuravuga uti ya makrobe yabaye menshi yagize muri abantu barenga 1,000 atabi wanyu barimwo atashuti atanki ari mwebwe mwenyene abantu bo muri club. Ugaba tukaba tuzi neza yuko ubunye amayintu vya internet birakora ama social media nebikini biki. Mbega mwebwe namwe mwamukoresha ama social media mwamugerageza kuko ibintu vya ubu turi muri monde yo kwidandaza. Muri dandaza mu bikenza gute? Ego turidandaza bwa mbere dutangura kugira méthode traditionnelle tukidandaza kuko turi benshi zijya mbyino méthode traditionnelle no kuvuga uruvyino ugumvise mu Ntahemuka ucutanga message muri groupe timwagumvise rurasohotse ati kora umuti rero bakaca bagenda bakagwiga bwa mbere abanywanyi bakagwigisha n'abataruze bakarumenya hama karukoresha mu manza zitandukanye haba ku ma audio haba ku ruvyina bakabikoresha urumva ho jewe ndarukoreshe mu manza nkaje ndarubyinira umugore wanje n'abana banje batatu ruba ruriko ruragenda nkaca ndaruvyina kumbure nimba ngize umunsi narosa abo duteramana cyangwa mu gasporo cyangwa iki ugaca uterera mu kabyina nko wibereye mu kabyino Igitega ikagumva ikabiri kwirarukoresha igitega iyo ni méthode traditionnelle kuma réseaux sociaux naho nyene turafise imbuga amapage yacu dushira ku vyacu hama tukabiraba mugabo n'ibintu kumbure utanguye kwerevuka vuba urabona navyinye ko biko bizamuka ubu turiko rero turi ku kivi no kuri turashika kure gose mugabo turi ku kivi turi kuri haya bandi turabiraba turapartager turabishira ku mastati yacu biriko biraza rero biriko biraza ku munini mwiza twiteke kinone muri iyi myaka 10 iri kirata canke duhere muri uyu kurikira nibihe turabona iyindi migwi hari yitegura ibiteramo hariho abategura donc bagategura ibiteramo bikagenda nemba bagatumira n'ayandi ma club canke biki uko tukabona basohoka mu bindi bihugu bakaronka mwebwe bigenda gute na ico mu kwitega nakwica abakunzi bacu canke abaturindira bahora batwumva bashobora kwitega cyambere coco umuntu muri imyaka 10 atariko aratwikundisha ariko arahomba kubera dubize byose umuntu atariko aratwikundisha ariko arahomba cyo ni cyambere kuko bijya rondera amanje kugira ingufu nyinshi aho ndavuga bajya abantu arondera kugira bamwitabira ibintu vyiwe bajya rondera arinze guhangayika kugira iki twebwe turafise ingene kanale ducishamwe information tuca tuvuga tuti mbega hayo wanyu hazaza bangahe tazoza amajana 230 tuti baracari bake tuza ku majana 3 none ayi Bujumbura dushize igihumbi tukwitavye wowe wateguye ibintu yumva ko ugira ingufu urageza nawe nk'i studio yawe na television mworoganiza akantu nkuko mwadutumiye mugabo habe haguse kuko warabonye ingene twaratumeze cyo ni cyambe cya kabiri turiko tugerageza kugira federation yacu kuvuga tube umwe muri benshi aho rero niho ibiryoshe bigomba kuzoca bigaragarira kuko ico gihe turi umwe tuca dusigara dusimbira kuri opportunité yose kwizo nguvu tuba tuzifise kandi vraiment bigeze kure urumva ivyo gutangura byaratanguye mu mutwe deja biriyo abanywanyi barabinyotewe se bazobona turabwiye ati bimeze kuno nuko tutazanye kumwe na president muga twamuseruki kugira niyumve ko twamukuye niyumve ko twamukuye yaje igitigira cyose anabare wewe wakirikuye gute ko amategeko reka nabo nyene amategeko ageze abaguze nibo nyene bajana n'inzego ziba zimye baja bavuga ati manda yaheze y'umutware imba bamwongera nimba batamwongera bamwongeye uco wongerwa na wewe bamwongeye c'est pas évident yatigejeje neza mushasha je hama muri iyo myaka 10 ikindi twitega ko ibiteramo turiko turabitegura muga n'ibiteramo twifuza ko bitazoba bisa n'ivyo twari tugize imisi turimo nk'akarorero rega twe nk'ubu concert ntitugora oya urazi igituma bitatugora none banye babonye batamvye ubona batamvye inshuro zibiri umwanya ubugeze ubugiye ko atanga umwa twashizemo kandi nta muntu atamba gatatu kandi utambisha kabiri umuntu kuri scene azari performer gusumba wenyene kuvyibaza urumva concert yo ntitugora hanyuma ikindi kintu kitatugoza concert ni question y'uburyo bw'ivyo materiel kujya wabonye turi batatu kujya tugabuye umwe wese agurira biwe muga akagura
ibisa n'ivyo komisiyo ishaka komisiyo itegura concert urumva tuvuga twebwe tugomba gutegura ibiteramo bidasa n'ivyo twahora dutegura kandi ivyo turiko turavyiyumvira aho tuzobigirira biri mu surprise abazobikora biri mu surprise abazovyitaba biri mu surprise mugabo wowe uritegura tuzogutumira soro pomeke tuzogutumira amashoya nzogwama nayariye yiwanyu kabisa nangorane don't worry ego murakoze cyane hama rero kugira ngo duce dusa n'abarangiza nikihe kintu mubona yuko mwoba donc ikintu cyose kireho nabavuga ko nta nyambo ibura gahonze muri abanyakaranga parcellement mwebwe canke iki nikihe kintu munegura mu bintu by'abanyakaranga donc ubona cyo gerageza guhinduka nk'akajambo mwovuga nko wewe d'abord ubibaye mu gihe kinini hama ukabugeze aho ugeze wageze naho ushinga club ikabingana kugingana urumva umukurambere mu bintu nk'ibyo ego ayo systeme jewe ngaya yilegitimije mu mitima twe abanyakaranga y'ugomba gukora wikorera gukora kugira ngo wowe bari wewe usucceedinga wenyene no kuvuga nk'ubu basi dufate nk'intahemuka twasanzeho nabandi ariko bimeze uku kuntu kutagomba gukorera hamwe mbwa twe twaragize bakwe twaritavye kumbure n'ibiteramo bitandukanye nk'imikozo tubaze kwitaba kabiri turi kumwe n'andi ma club bisigura ko kamema kamo gukorera hamwe twakumvise urumva twaritavye twarakoreye hamwe hantuka woja ku mantu ze yatuzobona ibiteramo twagiye turakora je nyine by'imikozo urumva birerekana ko kame twatanguye kwivako gukorera hamwe mugiyo ngeso mu banyamigwi irahari ikugomba kwibako gukora umuntu wose ukore wonyene iyo ni faiblesse kindi yigira kabiri abanyakaranga ntiturabona ivyo dufise ko ari itunga rikomeye ku gihugu zatarena twariko yego turabize ibintu je nk'uje mpora ndaba nkiraba jewe nyene nkaraba nk'ibintu nzi bijanye n'akaranga k'igihugu nkaraba ivyo nirondereye n'ivyo nagiye ndumva kubera nyokuru canke abavyeyi bambwira nkaca ndaba n'ivyo nagiye ndabona mu micungararo nkaca ndaba mbega none kumbure ko twara twanje nk'uturi duto no twinjizamwo gute ivyo nzi nkaca ngenda nkaca mpera muri club nkagenda ndababwira kumbura ingene twobigira ivyo by'akaranga ko nk'umuntu uvuga ngo umunyakaranga hariho rero n'ubutazi ibyo ari byo yumva ngo nuko kuvyina mugabo biratandukanye kuba umunyakaranga uko biri kose n'ivyo ngira bija mu bindi mugabo ahanini no kugerageza rero kujya kuntu abakera babwiza umuntu igitsura bakagira nkuko ukacubona ingene wewe utora indero wategerezwa kwitwara n'ingene uyegeranya naho uba wicaye hanyuma iby'iwacu navyo faiblesse dufise jewe no kuri nama ndabibwira n'abanywanyi hari ukuntu ivyo by'abanyakaranga tarabitahura gose mbwa nibaza ko zobitahura burya n'ijambo ry'ikirundi mu karanga k'igihugu ririmo je nk'ubu rero iyo ndiko ndavuga nk'ijambo cyangwa ari wese cyangwa mu rubanza abantu bakaguma bayogora ntibumvize ijambo birantirimutse mugabo iwacu rero kandi tubakarira n'ujya musora bakari iwacu birafuma iwacu birafuma simvuze iwacu ngo niho byayangaye mugabo abanyakaranga iyo ngeso ndabona bayifise ugasanga umuntu ari baravuga ugasanga tudefinisa iby'akaranga mu gutamba nasanze ofete tutaramenya ibitugize uko tubwiza kwitwara nk'umunyakaranga nyine je sinkara rero sinabakariye ariko ndababazwa no kungena umuntu atumva nk'umunyakaranga ko yosonera ijambo ako kantu kari n'iwacu garahari kubera baba baryohewe mbwa kari no mu yindi migwi rero nabonye ntibasiye bwose ego vraiment mbwa tuzogerageza tubihindure ni vyiza ego ni vyiza ko tuzobihindura ibyo ni kote y'amaklebe kote y'iwacu namwe ngira murafise kumbura ivyo munegura Krista we nawe niki bivugire ngaha byose oya ntabwo sema kabivugire ngaha byose mugabo arashobora kuba bivuga parcellement kuri mwebwe gusa no kubandi nk'uyunyu urumva arafise amabanga jejwe nta mugwi ndabona ubaho utagira abaririmbyi abavyinyi urumva nawe urashobora mu mugwi murimwo haba iwanyu canke mu yindi ukavuga uti iki kintu ndakinegura mu migwi turimwo yakaranga nkuko yabivuze si mu ntahemuka gusa nyene nkuko tubibona henshi bisanze hari ukuntu tukunda kubona yuko umenga karanga tukagira wa mwanya wa repetition gusa usanga nk'ubu uri muri club kubera uzi ko hariyo disciplinaire impande yawe kubera uzi ko president wawe akubona ugasanga menga ukuranye umuco uri urawitwaramwe neza mugabo washika
en dehors ya club ibikorwa vya club vyaheze ko usanga uriko witwara ukundi kuntu birabishe iyo musanze sinzi ko murabona ko karanga abantu bakera baba mama iyo tugiye mu manza gutamba kuvyina bararyoherwa cyane cyane mu rubanza sinzi haryoherwa abantu bariko barisumburaho gato abantu baba jeune bobo baratwawe n'imiziki iyi nyene y'isi kwita ngo ni yisi mugaba mama bararyoherwa vraiment abonye umuntu ari mu karanga tamba akavyina birabaryohera cyane n'abapapa mugabo ngara tumuziki turawutamba urabona ngo musi ntitwawutambye ntucifatira ko ngo ni miyoye gusa turagerageza mugabo siyo priority rero akubonye mu manza akaryoherwa akabona ukuntu uri zina neza utamba neza biramuryohera mugabo birababaje iyo uno musi yakubonye uri mu rubanza rwa naka uri kuratamba waryohewe uri kuravyina agaca ugasanga ejo yakubonye muri ville ngaho peut-être uri kurakata amantu zenye vyasi ukuntu uhagarara uri basi wabaye nabi mu mutwe winwesheje ibintu wambaye uko ushaka basi iyo bindi comportement iyo ubufise muri club igasigara aho nyene ukaba kubera hari umuntu azara kubwiye ati akubabo wabaho ugasanga urimwe abantu babiri yakubonye muri rwa rubanza yaryohewe kubera karanga abona ko ari ibintu biryoshe vyiza agaca gusanga itabi uri kuramwa muri quartier uyambariye impuzu y'amadeshire hose byatumenyereye ku bajone birababaza urumva iyo sura vraiment naho yaba sanza kugira canke nk'abantu bakonya ati barya abantu nabo muri club yawe kubera kubonye asanze byahaye byagenze neza ijya club ni ya urumva bavuga uti rero umuntu yarakwiye kuyigenza neza haba ntibesigare gusa muri club bigende no muri kibano yo kakanyamuneza kubonamwe mu rubanza uri kuratamba abavyeyi neza abe ari nako abandanya kubona navyo biratuma n'abavyeyi bashobora kurekura abana babo bakabahimusha kuko hariho n'abavyeyi bigora guhimusha abana babo kugira baze shoka imwe n'abandi mu bindi biduhanga hariho n'abavyeyi bataravyumva batabitahura ibyo turimo mugivyo byose biva ku kuntu aba yaramaze kubona ati club naka narayibonye aha nubwo ari club y'ikirundi mugabo imico yabo bavuye wapi nivuga aho kugira azoguha umwana wiwe bizogorana ngamwe bw'iwanyu barabizera barabona ko hari abantu bashobora kubarabira abana bakabakurikirana urabona ko turi benshi yego nabibonye cyane rero kubera twavuze amajambo menshi twaruhishije abatwumvirije donc turashobora kuca tuhereza ku kabyino hanyuma tukaca tubyina tukaca turangiza sibyo nawe wifuza ka jewe ni mubyine jewe imbyino asha mubyine dukaturukata ngare niko bagwita mbere tukiturukata none itabira gute nkandira nibe nkandira shengero riri imbere mwebwe mwicaye aha na mwebwe mukamera n'abatwumviriza imana ibaho umugisha ndakwemereye wakoze kudutumira kandi nk'intahemuka no hanyuma urabikora tuzokwitabaga imana iguha umugisha ikindi kigira kabiri ukabona uduhamagaye urabona turi benshi ikintu je ndagusaba uzurondere na terrain kandi yaguse urabona turi benshi ikindi kigira gatatu ubonye duhejeje ikiganiro nk'iki hajya tuba twarushe turabugira akantu biraryoshe ikiyago n'ibimana iguha ikintu naje muranegura mu rubanza abantu iyo baduhaye show nk'uko abantu bagaca bareka gukoma amashi bijya bintu birabije je ntibareka kuyakoma muri modo je ntibareka kuyakoma muri na benshi kandi urumva mwe naho muca muyikomera rero ikintu ragomba ndabwire barakoze mugabo babantu baravugana kandi batibihoreye bakabicisha mu migani ukazona bariko baravuga umuntu n'ubu barambutse ko twakoreye ahantu hatoya uyundi munsi ndabemereye yuko tuzoja ahantu hagutse akoze kuza jewe tuzosubira uwundi munsi muri 1,000 ngane nzoza reka ririmbo kayitinze iwacu nakiwanje egaha tete muragubonye bene imana bakoranye mwe bose baje batwenga kuva nagera baba bazanye ijambo rimwe ryuzuriza abahuza ikiyago erega nkundira ndagukeze mwiza nkundiye ndagukeze erega nkundira nye n'irembo nzogukeza
we wamye twibuza wa munsi wo kugenya ahumbe kuva na kera intahe yamye yobahwa ahumbe bonye umwami yururutse amaceri ababibwami bose baza kumusanganira tiganuka mwami igihugu cose kiraguta shahumbe bwana thank you very much thank you too okay zosubira jewe ndatanze show nguma natanze show n'abo bantu bakaguma bamfasha dutanga show hama rero nukuri mwakoze cyane kuza mutahiriza bo mu Ntahemuka mu bandanye mutera imbere muzoshikane n'imyaka 1000 burya munenga bajyanye tuzogume twumva Intahemuka memo dola y'ubu buzima tuzogume tuvyumbiye tuzoga n'Imana n'Intahemuka yego mukabimana bane namwe mwese muguma mutwumviriza amugende ku mbuga zaba murabe ibikorwa byabo mubashigikire nukuri akaranga kararyoshe biraryoshe biratesa kumva yuko hari ibintu nyene tuguma twasikasiye kugira ngo tutashaka kurekura rero mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye thank you bye, bye.